Ndabaye ikaze mu gano cy'amasengesho mushizo na mwene so Habimana Jibril. Uramusimana umutima jambo rivuga ngo iga kubaza Imana. Abantu benshi ari gihe mu buzima rusanzwe ugasanga arashaka gufata ingingo. Mugabo iyo ngingo agomba gufata ntashaka kusenga amenye ubugombe bw'Imana muri ivyo bintu arimo. Ushobora gukora nk'uko no munsi mugabo ukaba warisanze hari ingaruka wagiyemwo kubera ko utigeze ufata umwanya wo gusenga Imana. Imana ibintu ngira nkore mbega nukuri, mbega inzira birakwiye ko ndayicamwo, mbega ibi bintu ahantu ngira ngende gihungira njemwo ubugombe bwawe. Abantu benshi baravanga bakaja hanze ugasanga yagiye atari ubugombe bw'Imana, ashikayo akagira ibibazo kubera ko atigeze asenga ngo abaze Imana, Mana ahantu ngira ngende birakenewe. Ugasanga n'akazi agira kore mbega akakazi ahantu ikazi ngira nkore mbega n'ivyo Imana igomba canke n'ivyo jewe ngomba. Rero nagomba uno munsi Imana ize kugufasha tuze kuva ngaho watahuye yuko ukwiye kwiga kubaza Imana. Ugiye gusoma mu Izaburi ya 25:12 biritubwira ngo umuntu yubaha uhoraho ninde, azomurangira inzira akwiye guhitamwo. Biritubwira yuko umuntu yubaha Imana ngo Imana izomuronderera inzira akwiye gucamwo. Abantu benshi gituma bihenda mu nzira bariko baragira amashwa abagore bafata ugasanga bariko bafata ingingo zitarizo, bariko baja mu bintu bitari vyo, ni kubera ko mu mitima yabo bafise ko kubaha Imana, bafise ico gitinyiro c'Imana. Iyo uzi ko Imana ariyo uronka ko vyose, iyo uzi ko Imana ariyo ishobora gucira inzira, wamufise uwo mutima kuvuga ngo nivyo mu mutima wanje haje ikintu mugabo mbega Imana bivuga kwiki, mbega kikintu Imana inzira ngomba gufata ni inzira y'ukuri. Biritubwiye yuko rero umuntu ngo yubaha Imana ninde ngo azomurangira inzira akwiye guhitamwo. Biragoye cyane umuntu ko amenya inzira akwiye gucamwo. Mugabo igihe uri umuntu ubaha Imana, igihe ufise umutima wama witeze kubona Imana ari igucira inzira, Imana ariyo ikurongora, igihe wemeye vy'ukuri kurongorwa n'Imana, uzosanga iminsi yose Imana ikiragucira inzira. Bibiliya tubwira Yesu niwe yavuze ngo nije nzira ukuri n'ubugingo. Mu yandi majambo Yesu niwe nzira. Igihe umwizeye, igihe umushize ku mutima, igihe uvuze ngo niwe wenyine ashobora kunshoboza gukora kino kintu, igihe wimenyereje kumubaza ukavuga Mwami je nawe mfise umugambi, nashaka gukora ibi n'ibi, mbega Mwami uri kumwe nanje, mbega sinoba ndiko ndihenda. Kenshi Imana iratuganiriza ngo ntitumenye ko yatuganirije. Igihe ufashe umwanya wo gusenga witega ko Imana ikuvugana na wewe. Bibiri bivuga ngo abiteze uhoraho bama bimura mu nkomezi. Mu yandi majambo biteze uhoraho bama babona Imana intervena. Abiteze Imana bama babona Imana ibacira inzira, kuko ntushobora kwitega Imana utayubaha, ntushobora kwitega Imana utayiciriye bugufi. Iyo wiciriye bugufi nuko ubuzi neza udakekeranya yuko ari yonyene ishobora gucira inzira. Imana dusenga rero ni Imana ishobora gucira inzira muri byo uriko uracamo. Mbwa ukwiye kwimenyereza, ukwiye kwiga kuyibaza, kavuga Mwami mbega ubu n'ubugombe bwawe, mbega abagenzi mfise n'ubugombe bwako baba abagenzi biwanje. Hari igihe ushobora kugira abagenzi batari bo ugasanga bishe ubuzima bw'iwawe bwose. Hari abajene benshi bahuye n'abagenzi batari bo, bagasanga abo bagenzi bariko bagendera mu ngeso utameze neza, izo ngeso ubwo buzima bwabo bukononekara kubera ko bafashe ingingo yo gutora umugenzi uko bishakiye kose. Rero wowe uriko urankira uno munsi, iga kubaza Imana, wimenyereze kubaza Imana mu kintu cyaco cyose. Yesu yagira gende yaratubwiye ngo nzobasiga muri imfuvyi, nzobarungikira mpwemu w'Imana, mpwemu w'Imana niwe wenyene ashobora kutumenyesha ukuri. Mpwemu w'Imana niwe ashobora kutumenyesha ico Imana itugombako. Ugiye gusoma mu Isezerano rya Kera mu Bacamanza igice ca 20:18, Abanyisirayeli baja gutera, Abanyisirayeli ntaco bakora,
batasiguje Imana. Bibiliya tubwira muri Bacamaze cya 20 umurongo wa 18 bitura ngo maze Abisirayeli barahaguruka baja i Beteli ngo basiguze Imana, barayibaza bati muri mwebwe ni bande muri twebwe ni bande bazotangura kuja gutera Ababenyamini bari bakoze amakosa. Hama Uhoraho arabishura ati Abayuda nibo bazotangura kugenda. Aba bantu bari barifise umuco wo kubaza Imana, wo gusiguza Imana. Uno munsi aba bashobora kuja gusiguza Imana biciye ku muvugisha canke ku muherezi. Mugabo twebwe dufise umuherezi asumba abandi bose, ni Yesu Kristo. Kanatsinda Yesu yavuze ko atadusiga turi imfuvyi, yaradusigiye mwemu wiwe. Ufata umwanya usenge, ugende mu cumba wiyugarane, hamubaze Imana uvuge Mwami, mbega umbonera ino nzira ngomba njemwo ari inzira yiwawe canke nije ngomba kuvyishiramwo? Mbega abagenzi mbona bariko baraza n'abagenzi bawe by'ukuri, n'abagenzi bazonzanira inyungu mu buzima bwanje canke abagiye kwica ubuzima bwanje? Wowe uri kurangira uno munsi ukwiye kwimenyereza kwiga kubaza Imana. Rero ntushobora kwiga kubaza Imana utimenyereze kubana n'Imana. Reka rero kubana n'Imana biguhindukirire ikigwanisho gikomeye cyo kugira Imana umuhanuzi wawe. Uvuga Mwami Imana, sinifuza yuko nitwara uko ngomba, ariko nifuza kurongorwa na wewe. Bibiliya tuvuga ngo barongorwa na Mwemu w'Imana, nibo bana b'Imana. Igihe wemereye Mwemu w'Imana kwa kurongora, usanga uri kuratora inzira, usanga uri kuragenda aho Imana igomba. Ndizeye ko kuratahura ibyo ndavuga uno munsi, karizeye ko biko biragufasha. Ntiwemere gufata inzira yawe, ntiwemere gukora ibyo ugomba. Yesu yavuga ngo ntaco nkora ngo ntakibonanye Data. Yesu yari yarize kwigana Imana, ntiyakora ibyo yigeneye, ariko yakora ibyo abona Data akora. Yari yarize kubaza Imana, yari yarize kugendana n'Imana. Nawe uri kurangukira uno munsi, imenyereze kugendana n'Imana mu kuyibaza. Uvuge Mwami Imana, mbega ikintu n'ubugombe bwawe, mbega inzira n'ubugombe bwawe, mbega ikintu ugira ngo n'ubugombe bwawe. Mwami mfasha, Mwami ndongora. Ivyo rero ivyo bituma, ivyo vyerekana vy'ukuri kuri umuntu yubaha Imana. Umuntu iyo yubaha Imana yiga kubana n'Imana mu kwibaza ibintu vyose. Nta kintu kimwe idashobora kukwishura. Kanatsinda ufise Mwemu w'Imana, nimba warize Kristo n'ubuzima bwawe, Imana iri muri buzima bwiwa, iri muri wewe. Ukaba nawe utarizera Kristo n'ubuzima bwawe, ukwiye kumwizera, kuko umwizeye yaradusezeraniye ko aturungikira Mwemu w'Imana. Mwemu w'Imana azakaza muri wewe, akabumujyanama wawe, akabuguhanura, akabukwigisha, akabukurongora, akabukwereka inzira. Rero ndizeye ko n'amajambo yakuyana bashikana yandi hano. Nabo dufata umwanya wo gusenga muri uno mwanya muri kigena cy'amasengesho. Wowe uri kurangukira ushaka kuri muri uno mwanya, hari ingingo nyinshi wafashe ukisanga kubera ko utigeze wiga kubaza Imana, utigeze wiga kugira umujyanama Imana. Ubaza Imana uvuge Mwami, mbega inzira ndiko ndagendamwo, mbega iproje ngomba gukora, mbega aya mashuri ngomba kwiga. Hari abantu biza amashure abapfira ubusa kubera ko batigeze biga ibijyanye n'aho Imana igomba kubajana. Rero wewe uri kurangukira uno munsi, iga kubaza Imana. Uvuge Mwami, ungomba kwiki, n'amashuri ngomba kwiga. Sinifuza kwiga kugira ngo ndayige gusa, ariko nifuza kwiga kugira ngo nze nshitse, azonshoboze gushika aho we wangeneye ko nshobora gushika. Rero wowe uri kurangukira uno munsi, ushobora kuba ari ingingo nyinshi wafashe. Uno munsi n'umunsi wo kuvuga Mwami, mbwirira imbabazi. Ndafashe ingingo yo kutazosubira kwitwara, yo kutazosubira kwiburira jewe jenyene. Ndemeye kuburirwa nawe, ndemeye kwigishwa nawe, ndemeye kurongorwa nawe, ndemeye gutwagwa nawe. Mwami ndakwihaye. Igihe twizera Yesu Kristo mwabwiza mu bw'iwacu, twaremeye, wari waremeye. Uri kurangurukira no munsi wizeye Kristo mwabwiza mu bw'iwacu, wari waremeye kuzomukurikira, kuzomwumvira, kuzobana nawe. Rero nimba no munsi hageze ahantu ufata ingingo kuvyigombera,
ubu ni umunsi wo kwihana, ni umunsi wo gusaba Imana imbabazi no gusubira kumwemerera, kugiye gusubira kubana nawe, kumwumvira, kumubaza, kumugira inama, kwiga kumubaza mu byo ushaka gukora naho ushaka kugenda, kuko nturi wenyene. Yesu yadusana ngo nzobasirungikira undi umwitsa, uri kumwe na mpwemu w'Imana, umujenama wawe, wanje, wacu. Rero nagomba dufata umwanya wo gusenga. Muri uno mwanya ufata umwanya usaba Imana imbabazi, ukaba hari ingingo wafashe zitarizo zikagusunikira mu buzima butari bwo, ugasanga ari ibintu urimwo bitameze neza, usaba Imana imbabazi, hama wemerera Imana ko guhera no munsi ugiye guhindura inyifato, kandi kugiye gufata kugenda uko Imana ibigomba mu buzima bw'iwawe, ubibagije kugenda nk'uko Kristo bari karagenda hano mu isi akora ibyo data, ibyo abonanye data. Dufata umwanya gusenga. Data mbizi ndakoresha no muntu akarangurikirana mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Data mwami, amaze igihe kinini mwami akora ibyo agomba mwami, ntakugirisha inama mwami, ntazi mwami ko wamuhaye mpwemu w'Imana. Ndikumvugana mwami n'umuntu akijijwe mwami, ntazi mwami ko wamuhaye mpwemu w'Imana wawe mpwemu wawe mwami, kugira mwami amwigishe kugira mwami amurongore, kugira mwami amushoboze. Data ndamusengeye data mwiza, umugirira imbabazi mwami, ahantu hose mwami yirongoye, ahantu hose yafashe ingingo uko agomba. Ndasenze data mwiza, umushoboze mwami, umurongore mwami, umwigishe kukubaha, ko mama ashaka kukubaza mwami ivyo umugomba ko nawe ushaka kumutwara. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Data mwami, ivyo yatakaje byose mwami mu gihe cyo kutwumvira data, ndamusengeye data mwiza mwami, ubimusubize mwami, igihe mwami kibigihe cy'impemburo kuri we data mwami, umugarukanirize mwami bya bihe vyiwe vya kera data yabana nawe mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Data wakoze atameze ko numugiriye neza data, utameze ko wiyerekanye mwami, nuwabwa icubahiro, nutazigwe mwami, nuririmbigwe data. Ndasengeye n'umuntu mwami ariko arankurikirana data mwiza mwami, yageze igihe mwami kubera gufata ingingo zitarizo yisanze mwami agwaye ingwara zitarizo data, ingwara mwami byiza ko zidakira data. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, mu kwijambo ryawe bivuga mwami imishago ye twarakize ingwara data. Ndagushimira mwami ko wabikoze heza imyaka 2000 mwami. Ndasenzegeye no muntu akarangukirana mwami, ndasenze data mino ngaruka yamuje ko mwami, kubwo mwami kutakubaza, kubwo mwami kutakugirisha inama dama mwami, akisanga mwami yaguye mu vyaha data. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo data, umugirira imbabazi, niyo ngo aragwaye mwami mukize mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo mukize, mu izina rya Yesu Kristo mwami. Hari data mwiza, bwa bushobozi mwami bwagushoboza kuzuka mu bapfuye mwami, utangure bukorerere mwami mu mubiri wiwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kumugiriye neza. Ndanasengeye mwami n'uyu muntu mwami, kubwo gufata ingingo zitameze neza, yisanze yagiye mu madeni atagishoboye kuvamwo. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo mwami, umucira inzira data abone kuyavamwo, kuko Imana icinzira atari inzira, kuko Imana ishoboye ibyananiye abantu. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ari mwami ariko arankurikirana mwami, umushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze datameza ko numuhaye inkomezi, koze datameza ko numuhagurukije, koze datameza ko numukuye mwami mu kwicurikira no mu kwiganyira. Wakoze datameza kubona mwami mugiriye neza. Ndasengeye n'umuntu wese akarankurikirana mwami afise ingwara yariyo yose data, ahakoze ko hose data reka umugenderere, reka ukize urwaye umutwe, reka ukize mwami uribwa mu nda, reka ukize mwami urwaye umutima, reka ukize mwami ufise ikibazo ca paralizi mwami, wagize avesi mu izina rya Yesu Kristo. Umugenderere ahari, umukize, umubohore, umuhagurutse ku maguru yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ufise ububabare bwawe bwo bwose data, ndasenze data mwiza ahari yakira ugukira mu izina rya Yesu Kristo.
urakoze data mwiza kuba ugendereye, urakoze data mwiza kuba ubohoye, urakoze data mwiza kuba ukijije, urakoze data mwiza kuba ugaruye iwawe, urakoze data mwiza ko guhera no munsi data bagiye kugaruka mwami, bagiye kwiga mwami kukubaza, kuba mwami umujenama wa kubabera umujenama data, bakubaze data. Urakoze data mwiza kubigize, urakoze data mwiza kubikoze, urakoze data mwiza ijambo ryawe mwami ritaje uko nyene, harabo rikijije, harabo ribohoye mwami, harabo mwami rihinduye ivyiyumviro vyabo, bafashe ingingo nziza yo kwiga kukubaza, yo kukugira umujenama wabo. Ibise ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo, amen, 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 amen. Ndizeye ko uno mwanya wawe mwanya mwiza, ndizeye ko watawe kugiye kwiga kubaza Imana, yuko abushobora dukira muri uno mwanya, ukaba igihe twako turasenga cyangwa igihe twako turavuga ijambo ry'Imana hari cyakoze ku mutima wawe, wifuza kudushingira intaye, utwandikira izo cyawa munsi, udushingira intaye ivy'Imana ikirakora mu buzima bwawe. Ushobora kuba dukurikirana n'ubunyene ko ufise umutwaro, navyo nyene twandikira, utwabwira umutwaro, hama dusengere hamwe. Turizera ko Imana dusenga ari Imana ishoboye kandi ari Imana yishura amasengesho yacu. Rero nawe ubutaha mu kindi gano nk'aya mango, Imana ibane nawe.